بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي صلى الله عليه وسلم وبعد أشمجز فره الله سبحانه وتعالى أما هو ميجي ساكر كنوم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، تمنيت أن أنبهكم على فضل عظيم الذي أنعم الله من أنعمه به وحافظ عليه دخل الجنة. Banyacubahiro mwese bahezagirwa ba Allah, nankeka ko narinshimye kugira ngo mfate akanya nkaka kugira ngo ndabahanure canke se ndabakebure ku ngabirano idasanzwe Allah subhanahu wa ta'ala yihera abana b'abantu. Uwo yihaye akayifata neza mu kuri nyakuri, uwo muntu aba yironkeye itike yo kwinjira mu bwami bw'ijuru. Naam, turatangurira kunyigisha Abu Huraira radiyallahu anhu. Aravuga ati jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, haraje umuntu umwe ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, maze ahita arabaza ikibazo. Umviriza ikibazo yabajije, hanyuma ongere uzirikane mbega uyu Rasul yamwishuye iki. Yarabajije wa muntu, arabaza ati man ahaqqu nnasi bihusni sahabati. Subhanallah. Uyu muntu abaza avuga ati ntume Allah, mu bantu bari kuri iyi si ya Allah, ninde muntu noha ikibanza ca mbere mu gukorera ineza? Naam, ni uyuhe muntu yotora inimero ya mbere mu gukorerwa ineza? Yumvire nawe, ushobora kwibaza ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yatanze inyishu iyihe, canke nawe banze wibaze wongere wehe inyishu. Mu bantu bari hafi yawe, ninde muntu wokorera ineza mu kibanza ca mbere? Your baby, your boss. Ninde woha ikibanza ca mbere mu gukorera ineza? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, Yesu yavuga ati ummuka. Umuntu wa mbere wo gukorera ineza, umuntu wa mbere yotora ikibanza ca mbere mu gukorerwa ineza ni nyoko wawe, mama wawe. Naam. Nubundi kandi Rasul arabaza ati thumma man, none nyuma yaho ntume ya Allah nkorere inde ineza? Inde afata ikibanza higira kabiri? Rasul sallallahu alayhi wasallam ntiyatevye kumwishura, yaramubwiye ati ummuka, your mother, mama ako, mama wawe ugiye akuvyaye. Nubundi wa muntu aravuga ati ya Rasulullah, navyumvise kandi nabizirikanye, ninde hundi inyuma yaho yofata ikibanza mu gukorerwa ineza? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ku ncuro ya gatatu aranyaruka kumwishura, amubwira ati gukorerwa ineza ummuka, ni nyoko wawe. Subhanallah. Kibanza ca mbere mu gukorerwa ineza ni nyoko wawe. Ufata ikibanza higira kabiri ni nyoko wawe. Ufata ikibanza higira gatatu ni nyoko wawe. Subhanallah. Wa muntu arabaza ati ya Rasulullah, none nyuma yaho hakurikire inde? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aramubwira ati thumma abuka, inyuma yaho hazi hakurikire iso wawe. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ku mpamvu nyabaki ikibanza ca mbere mu bijanye no gukorerwa ineza ahereye kuri mama, ikibanza higira kabiri agihaye mama, ikibanza higira gatatu agihaye mama. Ibi bishingirwa inaye n'amajambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wa wasayna al-insana biwalidayhi husna. Ati umwana w'umuntu twaramuhanuye kongera tumutekere impanuro yuko abavyeyi biwe azafate neza, abavyeyi biwe azarushirizeho kubakorera ineza. Maze Allah subhanahu wa ta'ala nawe nyene acaratanga ikibanza canke se acaratanga amanota kuri abavyeyi babiri. Hatangure inde? Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Atuwa mbere gufata ikibanza muri abavyeyi babiri mu bijanye no gukorerwa ineza ni nyina w'umuntu. Kubera iki? Ngo yamutwaye imbanye ku ngorane. Subhanallah.
ego cyane turayibona kandi tukabisanga ku bavyeyi nk'abamama iyo batwaye imbanyi iyo bibungenze ibibazo n'ingorane bahura ni byinshi hari ubwo barara badasinziriye ijoro ryose bakarara bararibwa kuryama runo rubavu ntibikunda kuryama runo rubavu ntibikunda si nivyo gusa haragera igihe bafungura n'ibidafungurika bakarya ibitarika ugasanga nk'umuvyeyi umumama umuntu akuze ariko arafungura atamira ivyondo atamira ivu ibinombe subhanallah wa wada'atuhu kurha kandi si nivyo gusa ngo niyo hageze ko yonsa uyu mwana yamwonkeje ku ngorane yamwonkeje ku bibazo ego cyane ibibazo bahura ni byinshi hari igihe usanga yironkeye nk'umwana maze ugasanga uyu mwana afite akayabago gasara mu bijanye no konka aronka kuva mu gatondo gushika izuba riminuye subhanallah maze akagera igihe uyu muvyeyi kubwo kubura ibifungurwa n'ibinyobwa bikwiye hagera igihe azungurirwa ibizunguzungu bikaba byinshi kubera uyu mwana amwonka cyane wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ati kandi si nivyo gusa urasanga uyu muvyeyi ukwibungenga uyu mwana hamwe no kumwonsa bimutwaye ikiringo gikabakaba amezi 30 subhanallah ego cyane aha rero no kuvuga ngo yari nkibuzo kuri wewe yari nkibuzo kuri jewe ugifise abavyeyi babiri maze ugerageze bafate neza ubaronkere ko ijuru na cyane cyane nyoko wawe umube hafi naho yoba ari umusazi nankeka ko ukumukorera neza kwawe bizogushikana aheza ejo imbere ya Allah wa billahi tawfiq wassalamu alaikum صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه